bambwira ko ari inzira ndende kugira ngo bakwemere kuba umurundi, ariko babinyemereye bakama nationalite nkaba umurundi, nzofukama mbishimira uhora, kuko ni ikintu mbonaho ko ari indoto kuri je, kuko maze imyaka hano nanjye ubwanje ndabishaka, nta kindi ngamije, amafaranga ndayafise, ariko ikibazo cyanje mva mu gihugu cya Uganda, ndi umuvugabutumwa mpuzamakungu cyane cyane mu bihugu bya Afrika n'ibindi bihugu b'i Burayi nka Maurice. Ndi umuvugabutumwa, akandi kazi nkora ndi umwinjiniyeri wo kwimba amazi ava ikuzimu. Akandi kazi nkora ni akazi ko kwigisha abantu uko bashobora korora amafi. Mfise ubumenyi bwo kwigisha abantu korora amafi kuko nabyize mu mahanga atandukanye. Turi hano aho turi kugira ngo tubasabe uwari we wese urimo kutubona, tugiye ku gahunda ikomeye cyane, gahunda y'ibirori by'umunsi mukuru w'Eid al-Adha w'intama. Uyu munsi urazwi mu gihugu cyose, si ikintu gisha mu gihugu cyacu. Turabizi yuko abayisilamu bizihiza uyu munsi wa Eid babaga intama, impene n'inka kubwinshi cyane. Rero hari gahunda igiye kuba muri stade Gasaka Ingozi kuri uwo munsi w'Eid tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo gahunda rero ni gahunda ihoraho menyereye gukora muri iyo stade, kuko buri mwaka niyemeje gukora iyo gahunda yo gusangira n'abandi muri stade Gasaka. Cyane cyane hari abantu bacu b'abaterambere batishoboye, bava ibirometero 10, 12, 7 baraza tugasangira nabo umunsi w'Eid. N'abantu bo mu Gatonde, Mivo, Karungula, Gitasi, Robuku, Rwizingwe, Nini, abo bose birazwi Ngozi. Muri make ni ibintu bisanzwe, nkunze kubakira kagaburira abantu 2000 ndi njenyine, kandi bose bakishima bagasubira iwabo. Nahise mvuga ni ibi bintu kubihaye na jenyine kambisabe n'abandi kugira ngo dufashanye iki kintu cy'ibi birori cyo gusangira, dusangire hamwe. Ariko gusangira sicyo kibazo tushaka. Ikintu gikomeye nabonye gikomeye nuko inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, mugiye muri kumwe abantu barenga 10, 20, 1000, nimutatane mutabanje gusaba, kwisabira ko ugasabira abagenzi bawe, ugasabira igihugu cyawe. Gusaba ni itegeko muri Qur'an. Imana iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe ndabishura, kandi nimwanga kunsaba ndabahana. Ud'uni munsabe, nimwanga kunsaba ni ibihano bikomeye. Bivuga yuko gusaba ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero kuri iyo programu hari programu ikomeye cyane yo gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano. Ikibazo kirabaza kiti, ese amahoro n'umutekano mu Burundi nabihari? Birahari, amahoro arahari, umutekano urahari, ariko kubitsimbataza kugira ngo bibandanye birambe ni itegeko kuri twese. Bivuga yuko Imana muri Qur'an iti wala in shakartum la azidannakum, mu gihe muzoshimira mukanshimira ku bikeya mbahaye nziye ndabongera. Bivuga yuko tugiye kubona abantu bagiye kuba benshi, tubavuga ati oya dushobora gusangira sawa, ariko tugiye gukora icyo Imana idutegeka cyo kwisabira ko tufite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye gusabira igihugu,
tugiye gusabira twese ubwacu, buri wese agiye kwisabira ko ugasabira mugenzi wawe. Muri rusange tugiye gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano birambe. Hanyuma rero programu iyo ngiyo twatekereje ko nitwayikora twenyine ng'abayisilamu. Twatumiye abapasitoro batandukanye mu nsengero zitandukanye Ingozi, kandi Imana ishimwe barabitwemereye kabisa. Baravuga kati she ibintu ukora mu by'ukuri ni byiza, turi tayari. Bityo rero maze kubona yuko n'abatari abayisilamu babyitabiriye, nahise mvuga ni Imana ishimwe, icyo twakora n'abasigaye tubamenyeshe yuko icyo tugiye gukora ni ikintu cyiza kandi ari itegeko kuri bo. Abapastori b'Ingozi rero twarayaze, baratubwira bati she tugiye no gushyiraho igikombe. Turafise igikombe, nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo she sasa rero mwe b'abayisilamu ni bite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, kuko hagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakristo n'abayisilamu cyangwa abapasitoro n'abashehe. Hanyuma rero hari undi mupira wo guhuza abasoda cyangwa abaserikare, intwazangabo n'inyamiramabi, yani abapolisi n'abasoda. Uyu mupira nawo turawufise kuko umwanya urahari. Nyuma y'imikino gahunda ikurikiraho ikomeye cyane ni gahunda yo gusabira igihugu. Buri mupasitoro wese, umupadiri, umuntu wese uvuga Imana bakamumva turamukeneye, kuko atabikoze nabyo ni ikibazo. Twese tugomba kuba turi hamwe mu gusabira igihugu cyacu, kuko igihugu cy'u Burundi kihujwe, kirimo abayisilamu n'abataribo, abakristo n'abataribo. Buri wese turahamagara abantu bose baze muri Stade Gasaka. Mu kweza rero ikibazo gikomeye ni gusangira gute she horo bikora ku bantu 200 none ugiye kubikora gute? Nahise negera kuri Stade Gasaka, inyuma yayo hari inkambi y'abasoda. Babonaga mbikora nje nyine, baravuga ngo she tugufashe, kuko n'ubushize nibo bamfashije, barabona ukuntu tubikora, bahise bavuga ngo she igihe cyose nangorana. Uyu ndamushimira ni President wa Association Africa Gastronomique Kutanyerera, yaranyegeye navuga ngo she katugufashe. Navuga ni kabisa, niba mwaje African Gastronomique abantu barabazi, niwe wanjyanye ku Dakor w'inkambi yari igisoda Dakor. Arambira ati shehe tumaze iminsi tukubona hano bikora ibi bintu neza, twebwe turi tayari kugufasha. Niba ufise izo nka turakwereka aho ugiye kuzibagira, aho ugiye kuzitekera, kandi tunagufasha. Nahise nshimira Imana, ndafukama ndavuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwanjye, kuko iki kintu by'ukuri kigomba gukorwa n'abantu bose kubera ko ni itegeko ry'Imana. Hanyuma rero baranyakira neza. Hanyuma ndashimira igisoda cy'u Burundi kubera yuko programu yacu bayakiriye neza. Hanyuma hakurikiraho igipolisi, twahise twegera igipolisi, nabo baravuga bati shehe ibintu ukora umutekano turahari, kuko ni programu iraba buri wese, kubera ko niyo ugiye kwigisha, kuko barambagije bati ugiye kwigisha iki? Nabira ni ngewe icyo mbona kibura ngomba kwigisha abayisilamu n'abataribo. Tuhuriye ku Burundi, tugiye kwigisha abantu gukunda Uburundi, kuko ngewe Gisarita ndi umuganda, ariko nkunda Uburundi apana mu majambo no mu bikogwa, koko ibyo maze gukora mu Burundi bigaragaza ko nkunda Uburundi koko. Nk'ibipompero y'amazi maze gushira mu gihugu, ibipompero by'amazi avikuzimu, ibipompero bigira ku 200 nabo dukorana. Maze ku traininga kwigisha abasore kwimba ibinogo metero 50 metero 60 ndio mwisho, bakamanuka ikuzimu bakimba ikinogo kandi bakanacyubaka turondera amazi. Birahari mu gihugu cyose, Ingozi ni byinshi, mu Gihanga, za Gihanga V2 V3 V4, ahose muzaki bitoke Ingozi muzamakamba. Ndavuga ni sasa rero icyo kintu dukora kigaragaza gukunda Uburundi. Gukunda Uburundi no gukora imirimo no gukora ibikogwa biteza imbere Uburundi. Nahise ndaba kuri nuza y'Uburundi, derapo y'Uburundi, munsi ari
ubumwe ndavuga ubumwe tugomba kubushyira mu bikorwa apana mu majambo aba bantu kabaza abapasitoro abasoda abapolisi tube bamwe tusabire igihugu cyacu ibikorwa tugiye kubigisha ibikorwa byinshi tugiye kubigisha ibyo tuzi Imana dutegetse hanyuma mbere ko tubigisha ibikorwa tugomba kubigisha gukunda igihugu kuko udakunze igihugu niyo wakora ibisigaye byose udakunda igihugu cyawe wagihemukira tugiye kwigisha gukunda igihugu ndaza kubisigura mwenza ariko kubera ko mwanya ari muto gukunda igihugu nabyo ndi inzobere mu kubyigisha nibyo ngiye kwigisha hanyuma rero ikizokurikiraho ni ugusangira ndashimira umukuru w'imbonerakure yahise abashe turagufasha yahise yegera abashe icyo ukeneye cyose turagigukorera muri service bivuga yuko dufise abasoda b'igihugu cyacu bagiye kudufasha dufise abapolisi bagiye gucunga umutekano dufise abagiye gusaruva n'imbonyerakure zacu bivuga yuko abantu bari bafise ubwoba shehe ugiye kugaburira gute ibihumbi 200 kuko rabe stade y'Ingozi ishobora kuba ifise capacité y'ibihumbi 200 by'abantu ndabimenyereye cyane kubera yuko mikoze muri Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana nabikoze mu Namboole Stadium tugaburira abantu ibihumbi 50 bivuga yuko turi hamwe tugafashanya turabikora neza iyi program y'umuryango w'abayisilamu Burundi Komibu iyi program irazwi cyane ikunze gukorerwa ku Irayidi Gasaka ariko kubera yuko iminsi Irayidi yo kubaga ni iminsi 3 tumaze gusa Irayidi bivuga yuko muri program zacu tufise program yo kuheza hariya muri stade hanyuma tubandanye muri Gitega muri vere ya Gitega umunsi umwe hanyuma tubandanye no muzindi ntara ahariho hose aho bakeneye ko tujyayo Muyinga bariyo hari mu za Makamba hari za Bujumbura hari za Kibitoke cya Rugombo yani ntara zose ariko cyane cyane twewe program twayishize cyane kuri Ngozi na Gitega ariko nahasigaye badukeneye tujyayo insha Allah taala hanyuma ikibazo cya kabiri ubajije ugomba kucishura kuko nabavandimwe turi kumwe muri program aba African Gastronomic Butanyerera kamba hijambo kugira ngo nabo bahe inyishu. Ego murakoze ku mazina nitwa Irakoze Abdul Shakur batazira Fungameza Stakun nkuko babivuze nkabanserukira la coopérative gastronomique Butanyerera nkuko mukibajije kibazo ciza twebwe nka gastronomique ikintu ca mbere twatwaye ubumenyi bwacu dusanzwe dufise ariko twatewe ifunwe no kubona umunyamahanga aza gukora ibikorwa umenga natwe abarundi byaratunaniye biramaramaje cyane kubona umuntu avuye mu gihugu ca Uganda ashobora kuza akaza gusengera igihugu c'u Burundi kandi nawe afise igihugu ciwiwe akomokamo ikintu rero dukoze ku mutima si kugisengera gusa ahubwo yatanga ingaburo z'umutima akaca atanga n'ingaburo zifungurwa twebwe dusanga natwe mu mpano Imana yaduhezagije nka gastronomique turashoboye gutegura ifungurwa neza niko kuca tumwegera turamusaba yuko twogira ico tumufashije uyu mushinga ntahe yarabitwemereye ariko murumva yuko kwari kugira isoni zukumva yuko hari abanyamahanga batwiyumvirira ko gusumba ko twe twiyumvira yaragaburiye abantu ibihumbi 200 ariho nibereye arategura imikino myinshi ituma baba jeune canke babasiramu n'abasiramukazi iyo bahejeje gusenga baca baja mu buhumbu butandukanye ariko yarabayigeranyije akabatwenza akagira amarushanwa twumva ni ikintu natwe kidukozeko rero nka Africa Gastronomique twaciye dusanga nta buryo burebure dufise ariko twaramuterereye inguvu tuzomufasha gukinjika izo fungurwa azoba yaronse gusa twaranavuze ati reka dukubitinze ibifusi turahiga n'urukwi twaramuterereye
urukwi ruzoteka ivyo biribwa bizoba vyabonetse. Nabagira ko nsaba nimba twebwe Africa Gastronomique ari umugwi mutonya ngaha mu Burundi utaranamenyekana cyane, twagizwe imfunwe, twagize isoni z'umunyamahanga adukorera ikintu nk'ico, aba bakomakomeye bariko bararaba iki? Aba bantu bafise ibihinda n'ibiguruka mu gihugu ko tuzi harimwo abantu benshi bafise ubutunzi butandukanye, bariko barakora iki? Kandi ko twumvise ari igikorwa gikomeye cyo gusengera igihugu cacu kugira kibandanye gifise amahoro n'umutekano. Nkuko abivuga aha hakurya muri Kongo, ngira ngo mwe mu Bujumbura murakunze kuvyumva gusumba twebwe iyo muri Butanyerera hari y'intambara. Barifuza kubona aya mahoro n'umutekano twebwe dufise. Twebwe rero nka Africa Gastronomique tumaze kumva isoni zatubanye nyinshi, twaravuze ati mutwemereye two kwifatanya namwe muri bike dushoboye, tukaza tukabakinjikira ubwo ruko tururonse tukarubaha kugira tubikinjike neza, tugire ko tunasaba n'abarundi ntibamutererane kuko natwe tutamutereranye. Ubufise umunyu, ubufise amakoto, ubufise ayo mazi, ubufise iyo kirda ko wumva zo barakaboga kabonetse, arahawe ikaze. Twifatanye tumwereke yuko natwe tutamwakiriye ku munwa gusa, twamwakije ibikorwa kugira n'abandi banyamahanga bifuza gukora ibintu nk'ibi uyu mushinga ntahari karakora baze biri. Hano mu gihugu cy'u Burundi mbaho officiellement kuko ndi haviza yo kuba mu Burundi, maze igihe kirekire ndimo kurondera ingene noba umurundi, kuko mbyukuri nkunda Burundi. Iyo pasuye hano sinzi iyo ari kushobora gupasura indani nkunda Burundi, kuko nicyo ngiye kwigisha ko gikomeye ni ugukunda igihugu. Natanguye kwereka ko nkunda Burundi mu bikorwa nigishije abahungu bacu bimba amazi, nijyo bayoboye, nijyo babigishije kwimba amazi abikuzimu. Mu gihugu cy'u Burundi tumaze gushiraho ibipompero by'amazi geologique Emmanuel Wells zirenge 2000 mu bice bitandukanye. Ushaka kubimenya twabifise mu ma report zacu. Hanyuma maze kwigisha abantu uko bashobora korora amafi kugira ngo tujye mu iterambere. Bivuga yuko nkunda Burundi, niyo mpamvu urabona nahamagaye abantu bose baze twigishanye gukunda igihugu cy'u Burundi. Inshallah ndimo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubo biraba banyereke inzira ya hafi, kuko mbyukuri nanjye ubwanje bambwira ko ari inzira ndende kugira ngo bakwemere kuba umurundi, ariko babinyemereye bakama nationalité nkaba umurundi, nzofukama mbishimira uhora, kuko ni ikintu mbonaho ko ari indoto kuri je, kuko maze imyaka hano nanjye ubwanje ndabishaka. Nta kindi ngamije, amafaranga ndayafise, ariko ikibazo cyanjye nabo murundi gute. Ababishoboye kubyimfashamo Imana ibahezagire mu byimfashemo ndonke nationalité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugira amahoro y'Imana.